wa muziki bakunze kuvuga ko ari umuziki w'ubwenge undi bavuze hip hop babaze umuziki w'ubwenge ni wa muziki aho abantu baza kugaragariza ibyumviro byabo baza guserurira ubwenge bwabo ahantu bugera ni Face on the Floor umwe mu baririmbyi muri kino gihugu cacu bazwi nk'abaraperi beza banafise n'abafana benshi banakurikirwa cyane canke banafatwa nk'abaraperi bakarorero muri kino gihugu cacu Face on the Floor amaze gukora ibintu byinshi mu buryo bw'ama featuring mu buryo bwo kutuzanira ama collaboration atandukanye n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanya bo mu gihugu ca Kenya mu Buganda nk'iduhejeje kubona The Big Man Thing bari kumwe muri muririmbyi wo mu gihugu ca Kenya ca Uganda b'abanyarwanda b'abantu benshi bamaze kugaragara biramaze no kugaragara ko hari umwe mu baraperi bemewe kuri no curo asubiye kugaruka muri imwe mu ma collaboration muri imwe mu ma collaboration canke mu ma featuring akomeye agiye kuzosohoka ya hip hop ni Sunny Bora wa hip hop canke wa HOP ari kumwe n'abaraperi bakomakomeye cyane kuva muri gihugu ca Tanzania nk'abana canke abamanengo hazo harimo Face hazo harimo Riderman wo mu gihugu c'u Rwanda kubganje ni collaboration nini ije kugaragaza ububasha n'inkomezi iyo abuze hip hop collaboration muri buno buryo somehow haba harimo n'akantu ka competition somehow haba harimo n'akantu kuko abo baraperi iyo baraperi bahuriye hamwe si kuryosha umuziki gusa baba narose n'akaryo kuguhiganwa kwerekana flow DJ kuri Face on the Floor kwisanga hagati ya bino bihangange muri hip hop ubona gute twizere yuko azotuma no mu bindi bihugu bakomera amashi Burundi bavuga ati yes urapasa barate ndamwizeye ndazi amakarate azoha kuritigwa umunsi kuri yo collab rap commando urazi igituma jewe ndamwizeye ni kubera yuko imidiho yose ya hip hop ayishoboye arazi gukora hip hop nyene hip hop kavu hip hop ya new school old school azi nibi vya dancehall urumva vyansino ndaza zobicanga kwa kundi Big Fizzo hora bikora kera hama ibintu bikaza nyene bira amavuta ndazi ko atazomara amazi hariho amwe mu ma featuring mu ma collaboration y'amaba ya hip hop akomakomeye au niveau y'isi yose wanashaka hariho imwe mu zo maze kubona ahora uramo baraperi benshi cyane nagerageje kwibaza kuri Face on the Floor kwisanga ahantu hari abaraperi muri Tanzania bibihangange harimo na Riderman wo mu gihugu c'u Rwanda eske nagerageje kwibaza mbega Face on the Floor bizoba bimeze gute n'ivyaho ibintu yokora n'ivyaho ibintu vyoba kugira ngo ino ndirimbo izoze yaho presenta igihugu haba mu miririmbire haba muki n'ivyaho ibintu Face yokora kugira ngo apa yukurapa neza mugabo kandi bumvemo akanovera k'umuziki w'u Burundi muri hip hop yewe ikintu yokora Face muri collaboration nuko yokwerekana yuko neza mu Burundi kubera iyo ndirimbo nimba azoyikorana n'abaraperi bo muri East Africa East Africa ngaha muri rusange badukoresha ururimi rw'igiswahili nirwo ruduhuza muri East Africa rero nibaza yuko Face muri iyo ndirimbo kugira ngo igende neza ategerezwa kuririmba igiswahili karagaciyemo hama rero nizere yuko kiyo baba Face adashoboye kutumara amazi kuri collabo ya Big Man Thing nkuko vyamye misi yose muri kino gihano ca Explosive tubandanye tubaryohera n'indirimbo Face on the Floor agiye kuzana ariko mwe nabo baraperi bakomakomeye bo mu gihugu ca Tanzania no mu Rwanda nkuko twaberetse DJ Kuru kimwe mu bintu nyamukuru ku bwanje nibaza mvuga kandi shigikira yuko vyotuma uno muririmbyi ashobora guserukira igihugu neza muri no ndirimbo nkibona no ndirimbo naciye nipfuza ikintu kimwe iyo ba Face ari hafi yanje nariko kimuhanura nari kumuhanura ko muri no ndirimbo yo rapa kandi akarapa mu Kirundi kubera impamvu nka zitatu ubwa mbere arafise mu Kirundi directement abantu bumvise iyo ndirimbo baca bumva uwo muririmbyi ahantu asanzwe bava canke bakagerageza kumenya aho ahantu asanzwe bakuba batumvise urwo rurimi yaririmbye hanyuma yuko kuri kano kanya turiko turavuga ururimi rwacu ushobora no kurondera amajambo amwe haba ku mbuga ngurukana bumenyi ukayasangamo kuririmba mu Kirundi ni uburyo bwiza bwo guserukira igihugu cacu gukora cane ko igihe Face on the Floor
yoza kuririmba mu Giswahili ahantu hari abaraperi nka Stamina n'abaraperi bakomakomeye bishobora kuzogorana gato kuyisanga ahantu ashobora sinzi ko nabwo ashobora kuja muri competition nabo kubera ubwo n'ururimi rwabo bo basanzwe bavuga misi yose ahubwo igihe nyiki umuraperi abarose amahigwe nkaya nama nipfuza yuko aririmba mu rurimi rwabo kugira ngo kumbure abandanye anateza imbere ubwo rurimi namanda bibutsa abakunzi ba explosive iyo tuvuze culture iyo tuvuze guteza imbere igihugu iyo tuvuze guteza imbere umuziki ubwa mbere duteza imbere ururimi rujanye n'uwo muziki kuko igihe igihugu kanaka ururimi rwabo rutarashobora gushika kure tarashobora kumvikana kure biragoye nuko n'umuziki waho canke imyidagaduro canke entertainment yabo ishika kure ni mu gihe nakuze no bavuga yuko ibihugu byinshi ngo sizko bakuze wumva nka jewe ngo uyu muntu arafite mu Congereza biraryoha cyane umuntu arafite mu Giswahili ngo biraryoha ngo biragoye kurapa mu Kirundi no mu Kirundi biraryoshye bivana n'ingene wewe watondetse amajambo ubundi nicyo kintu agomba mvuge igituma twagume dufata yuko kurapa mu Congereza biryoha kurapa mu Giswahili biryoha ni kubera twumvise abaraperi benshi barapa muri burya rurimi kandi bakabikora neza mugabo siko bimeze ubundi aba baraperi biwacu mu gihugu cacu kino Kirundi nyene bo tempoza kino Kirundi nyene bo kirapamo kenshi kino Kirundi nyene bo ikirundi kirasa kanovera kacu ahubwo ni kubera kumbure benshi no mu baririmbyi baba barapa kino Kirundi bataba bakizi neza canke bataba bazi gute bakwiye kukiririmbamo nayo ndiho babandanije bakiririmbamo kandi bakavyitwaramo neza ibintu bizogenda bigenda neza gusumba ni Bface on the floor mu ndirimbo idasanzwe Genity idasanzwe igiye kuza collaboration ya hip hop igiye kuza ahazo bari kumwe n'abandi baraperi benshi cyane kuva mu gihugu ca Tanzania harimo n'umuraperi nibaza ko bazoba baririmba ibintu bihakwa gusa ko azoba ari karirimba ururimi rw'ikinyarwanda nabo bari n'abandi nabo bari ko baririmba igiswahili mugabe na Bface azorimba ikinyarwanda n'ikirundi somehow namavuga ko binahuye uwo ni Riderman ibintu bizoba bimeze neza muri iyo ndirimbo je nditeze ko umurinzi wacu Bface on the floor azoshobora kuryohera haba abarundi hama Cuba yes hama uko bavuze yuko bashoye kurapa mu ashoye kurapa mu Kirundi mu ndirimbo ya East Africa je nibaza yuko iyo ririmba igiswahili hama akavanga n'ikirundi sibo n'ibyiza cyane gose kubera ari imvi Kirundi nk'aba mukurikirana bo muri Tanzania sinibaza yuko bazoshobora kumva ivyo ariko arabirimba ifo yuko peut-être ashobora kuvanga igiswahili n'ikirundi iyo uri kuririmba ururimi ushaka kuruteza imbere witaho ku bantu batazokumva ivyo ririmba witaho ahubwo muri ako kanya je ikintu ndiko ndavuga nico ko numva yuko umuntu arose opportunité nk'iyo abarose opportunité yo gurepresenter ururimi rw'iwabo culture y'iwabo igihugu ciwabo kuko ico giswahili kuri kwa Stamina bazocumva kwa abana bazocumva ahantu hose bazocumva no kubandi Bface ashobora no kurapa mu giswahili bikamuta hasi kuko umutanzania ariko arapa mu giswahili twibukanye yuko Tanzania batanaraba flow cyane baraba ico no kwita ikintu bacita mu Kirundi ngo bacita mu rurimi rw'icongereza ngo punchline ubwenge buhishije mu majambo baba ariko baravuga ama punchline muri Tanzania arafise ikibanza kinini hanyuma simvuze ko Bface ari umuraperi muto ariko ntazoronka ama punchline nkayo Stamina yo bafise asanzwe muri ca gihugu nyene baguma bavuga urwo rurimi iminsi yose kugira ngo je ako kantu ko kurapa mu rurimi rw'ikirundi ni naga technique iyo ari jewe no genda gurepresenter igihugu mu bandi baraperi bakomakomeye bava ku isi yose ni naga technique no koresha kugira sintsindwa kugira kuko iyo usitse mu bantu bakomakomeye nkaho bariko bakora ibintu binini nk'ivyo usanzwe wemera mu muziki usanzwe ugacuma sanga sinzi kurabona muri football abantu basanze ku kibuga ciwabo biragoye ko batsindirayo kugira ubatsinde fresh fale ko muhurira ahantu canke bagusanga iwanyu canke muri hip hop ngerageje kubigereranya no mu muziki aciye Bface arapa mu Kirundi bizobagora number 1 kugira bakompara amajambo kuko batazoba bariko barayumva ubwa mbere bazoca bakompara ico bita flow hanyuma Bface turamunzi kuri flow arafise yogira flow nziza arazi guhindura ama flow arazi kuririmba amarubaga gasohoka makaja muri hip hop mugabo aririmbye mu Giswahili fise ubwoba sikutamwizera ariko fise ubwoba kuri bajya bagabo muri Tanzania tube sincere igiswahili bakizukiramo bacamamo mugabo rero jewe bakibamo je sinibaza yuko
twovuga donc la victoire donc intsinzi tutarabona yuko iyo match ingeri izogenda reka tuvyitege turabe peut-être abo uri kuriyumvira yuko bashoboye kumutsinda bashoboye kurapa birenze kumusumba arasho no kuba kutira kana kabakubitira iwabo muri ico giswahili nyene ya hama ku gihugu naco twiyumvire kuri uri kurapa je navuze kyo papa sinase yuko atoririmba ikirundi ariko ugiye kuraba amakolabo akomakomeye amakolabo y'abantu bavuga nk'umuririmbyi wo muri Nigeria akoranye kolabo no mu Tanzania na Davido yararimbye ururimi bakoresha ari iwabo kijya cyongereza kiwabo muri kolabo bakoranye na Diamond n'abaki mugabo wabonye yuko yacishijemo akantu k'agaswahili kugira ngo babandi mugabo arabaza bari kuzana ko gaswahili kuri B-Face reka mvuge kino kintu ndazi yuko muzokibora kandi kizoba ari kintu je urazi ko nkunda kudevina mu muziki urazi ko nkunda gutomboza je ndi sio hata yuko B-Face tuzosanga igice kinini yarafye Kiswahili mugabo contrairement iyo ndirimbo sindayimviriza sindaje nta namwe kuyumviriza Riderman azorimba ikinyarwanda ivyo bintu abantu bazokumva ino ndirimbo muzobiraba ndazi ko B-Face azo trying kurimba Riderman maze kumva indirimbo yiwe yicongereza yose yicongereza from the beginning to the end ariko aririmba icongereza arakizi ni Kiswahili maybe yorondera n'umuntu akamandikira kuko na B-Face ubwiwe nawe nyene hari igihe vyoshika bakamandikira canke nta muririmbyi n'umwe atandikirwa mugabo Riderman muzoraba ko atazoba ari karirimba ikinyarwanda hariho akantu c'est vrai B-Face arakunda kuririmba igiswahili cyangwa arashobora kugira iyo ide ivyo bintu nagerageje kuvyiyumvira mu kwiyumvira yuko B-Face ashobora kugira iyo ide yo kuvuga ati reka ngende kuba gupambana nabo canke yo ndabumvise ko nkaze kuko nababwiye abantu bakurikirana explosive kidi hip hop di ihigano harimo akantu ka competition harimo akantu ko kumva yuko umenga uri kurapambana na mugenza abarapere mu njamake barakunda ibintu byo guhigana mugabe yahagaze muri no kanki ari collabo ihuza ibihugu ivyo ihigano cubanza ukabireka ukabanza kwanza ugarepresent igihugu cawe first haba mu rurimi rwacu kuko ibintu ndabivuze kubera iki jendi urazi ko ibintu vya hip hop muranda bikurikiranira hagufi ama collaboration nk'ibice 80% amaze kubona abaririmbyi bose bayaririmbyemo ubwa mbere à la base baririmba ururimi rw'iwabo Sarkodie ava muri Ghana arakunda no kuririmba icongereza mugabo kandi banashaka muri Ghana bararimba icongereza banafise n'urundi rurimi rwabo iyo ahuriye muri collaboration n'abandi bantu kajya gatushe kiwabo nikabanza guha ikibanza cyane gusumba nivyo agatushe kiwe nigaciye kubura ariko uragashiramwo ariko ukamixa kugira ngo n'abandi bamenye yuko icyo bashatse gukora kubera hari nk'umuntu ashoye kuraba dictionary kiru nawo umusiguriya gute adashoye gutahura ikirundi kuvanga ni vyiza ndazi uzosanga nabavanze kama DJ Crew kutavyumva navyo nyene ni sawa nuko sipaka bitahure natwe bwa indirimbo twakunze zabo tutatahura ivyo ari byo cyane ni nyinshi kandi ni nyinshi cyane tutazizo ariko bararirimba kwera kinatwe tutobempoza iwacu je no bumenga dukiye kubempoza bino bintu by'iwacu kikintu ndakivuze umuntu mbere yo kubwira abaririmbyi b'u Burundi yuko nimba twifuza ko umuziki wacu tera imbere tubanze tube proud canke twishimire ururimi rw'iwacu ku buryo nejo bundi dushobora gushika ahantu kisanga ahantu hari abantu kumbure batanumva n'ikirundi mugabo ukumva wo kiririmba nubwo atabantu ariko baracumva bakakwegera bakakubaza ati bari kuririmba ibiki ukabwira ati yari inkuru y'urukundo y'umukobwa yampevye ampoye ngo ni kubera ntafise amafaranga mugabo kame mu waririmbye ururimi rw'abandi kuko somehow indimi zimwe zagiye ziratera imbere muri ubwo buryo bw'abantu bazishimira hama bakazempoza muri societe atari uko ngo zari nziza cyane gusumba izindi ahubwo zikaza kuba nziza bivanye n'abo bantu bagiye baziha ikibanza kinini ya gusumba ari kuri B-Face on the floor muri iyo ndirimbo bazoba bahuriyemo n'abaraperi benshi cyane umuraperi mu gihugu ca Tanzania Stamina azoba yabahuje hamwe kugira ngo bashobore gukora ikintu nk'iki twitege ivyiza kuva kuri B-Face ariko kandi jewe nubwo indirimbo yo barahejeje gukorwa ku bwanje ariko ndifuza ko indirimbo B-Face yo rapper canke yo flowinga muri rw'ikirundi kugira ngo tumandanye turyoherwa no mu Burundi tugume twumva gwa rurimi rwacu ko sounding canke uko rurumvikana n'ahandi hantu hirya no hino DJ Crew
atugiza mu yindi nkuru turagaruka ndanabibutsa yuko mu kanya kaza kuza imbere nza kubaha umurongo kugira ngo dushobore kuguma tuyaga ibintu byinshi bitandukanye. Yes, let me see your hands up ku bakunzi ba HOP music canke hip hop. Tuba turi kumwe misi yose mu kiganiro ca Explosive. Ngira mwabibonye ko kuri uno musi tuko tuvuga ivyerekeye abarapere. Muri uno musi twasimbiye gatoyi kuri wa mugabane w'abarapere cyane cyane ko bafise ikibanza kidasanzwe muri Explosive kugira ngo nabo nyene zino ngabirano zabo zibandanye zishika kure gusumba. Ni Fabe Love the Christian boy kuri no ndirimbo yiwe hip hop imaze umwanya muto ku rubuga rwa YouTube kandi abantu bakaba bariko bayakira neza. By the way, abantu bakaba bariko barayishimira, abantu bakaba bariko barayinezererwa cyane. Kuri no musi yagarutse agira akantu jewe DJ kuri nitwa Gasomborotso ku rubuga rwa Facebook yabanditse amajambo avuga ngo bro wacu mukombozi aheruka kuduha akadrill ka pirate ubu naho ku mutwe wamenga avuye gusenya. Acandika ngo kurako. It's like Fabe Love yashatse gusomborotsa mukombozi hasta la Victoria siempre. Ubundi mukombozi n'umuraperi atigeze agaragara cyane mu bintu by'amabifu n'ibintu by'amabuzz yo guhangana no gupambana mu stari. Nubwo akenshi yabigaragaje mu emission ugasanga mu emission yari yemera akavuga mu the best abandi bose n'abana kuri jewe bijye abandi baje kuvuga mu ndirimbo mugabo mu ndirimbo n'umuririmbyi atigeze abikora cyane. Uretse igira mu ndirimbo za kera za Zawadi ya Mwaka n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye yagiye arakora mugabo mu ndirimbo zaje ziraza mu nyuma cancanze Kirundi ntiyamye azana cyane amajambo asomborotsa abandi bantu kuri no ciro. Fabe Love yamutaramwatatse. Fabe Love yamutanguye DJ mu bisanzwe kiyo baba umaze kuba umuraperi. Yes, umuraperi wiyemera umaze kwinjira muri style ya rap cumenya yuko uzokwishurana n'abantu. Ico ni kintu namaze kubona yuko kiba kiri cash. Wewe mugiye mukombozi yiyemeje kuba umuraperi aravuga yuko ari hasta la Victoria siempre umuraperi donc ni intare kura bose bita abakingi. Umaze kwita king wa hip hop nta muraperi numwe atiyita umukingi cyo baba. Umaze kwita king uburi sire neza yuko uzopambana uzogwana uzoshobora kubahagarara ubwo bwami ifo yuko busekiriza kugira ngo niba buhonyange. Rero kuri ibintu zenya kuri Fabe Love nimba yashoboye kumwataka arabifitiye uburenganzira. Iyo bashaka iki exactement Fabe Love kuri mukombozi hasta Victoria siempre shaka kuba kinaga kino. Urabizi Bface na Fabe Love nibo bamenyereye twamenyereye tubona muri kano gakino ko guteraterana amajambo. Nkibona ano majambo nagerageje kwimvira ati none kuri kano kanya Fabe Love agomba banza reke Bface gato. Sinzi ko navuga ngo mubabarire hanyuma agende kubanza guhangana no gukubitana amangumira mukombozi. Je nibaza yuko dufate ku iyo ntambara muri kano kanya yadutse ico bita ba declash iyo fight hagati yabo y'imistari yo kugwanisha imistari. Ejo canke higejo Fabe Love na mukombozi bakagwanisha imistari bakinjira muri studio kujya bahora bahangana na Bface. Kujya yama ahangara ba Satbi kuko Fabe Love ivyo bintu arabimenyereye kabisa cyane asanzwe akora agahangara mukombozi hasta Victoria siempre mukombozi nawe akamuhangara. Dije ku iyo ntambara hagati y'abo bantu babiri baza ko yotsinda iyo ntambara ntawe numenya ko ntawe nuvuga yuko yoyitsinda kubera ko na hasta arashoboye. Antuka hasta ari mu barapere ba mbere bakoze hip hop zirakundwa cyane gusumbiza abandi benshi nga mu gihugu. Nimba umuntu aparvena gukora indirimbo ya hip hop igakundwa cyane ikavuzwa cyane mu bantu bakayimvamo kandi bakumvirimo amajambo akomakomeye hajya kugira ngo umuntu ashiye kuba atarinjiye atigeze yinjira muri style yo gupambana n'abandi ariko ugasanga ari yatanguye mu isite mu ma freestyle ko nta murapere numwe atigera ajya mu bintu vy'ama beef cyangwa vya bindi vy'ama freestyle. Urumva warabonye no ngaho igihe yaza ngaha ko mwakoze freestyle ngaha murakwiga. Rero nibaza yuko mukombozi atari umwana. Ariko mukombozi ikindi naco DJ Crew ndamwemera nk'umwanditsi mwiza. Ashobora kuba yoshobora kwandika amajambo meza amajambo mvabwenge meza amajambo akomakomeye.
eske ajya amajambo yiwe ntitwaba dusanga n'icatumye atinjira mu ivyo bintu byo guterana amajambo mu buryo bwa bato ari kubera to bishobora hari umuntu abafise ariduwe mu karere kamwe ugasanga n'umuraperi ashoboye kurapa ibintu by'urukundo gusa canke n'umuraperi ashoboye kurapa ibintu kanaka iyo turiko turaba nka Fabe Love ari for mu bintu vya beef mu bintu byo kwatakana vya diss track ibintu za ndirimbo uri kurata kundi uri kuramutera amajambo nawe akagusubiza muri Amerika ho babikora mu buryo buri professionnel baranagira n'amatora ati ninde mwabonye yemeje bagasanga muri nimvikanaka n'ubundi muri bigasanga Kendrick ariko bari muri beef na n'ubundi muraperi kanaka ugasanga Jay-Z ugasanga ibintu yagiye araboneka ama beef menshi cyane yagiye arahaba cyane umugabo muri kano kanya hamwe Fabe Love na mukombozi bohangana kubwanje nagerageje kwibaza nsanga mukombozi vu que asanzwe ari for mu majambo mugabo kandi Fabe Love nawe akaba ari mubi cyane mu bintu vyerekeye vyitwa flow ubwo rugamba rwabo gogorana cyane umwe yotera amajambo ugasanga amajambo yiwe c'est vrai yamukumye ahantu yakubise amajambo y'ubwenge iyo shobora no kwataka umuntu mu bwenge byaba bitwa madusemerera dusaba abakunzi ba Explosive tukabasaba yuko iyo bariko baragira ama beef iyo bariko barahiganwa n'abandi baririmbyi bakubitana amajambo mugabo ntibadudurire kwizina ngo bavuge ngo ni naka bijya bintu ntibiri professionnel kurapa umuntu kamuvuga mu izina ngo naka kurundi ruhande arashobora no kukwitwarira cyangwa kurundi ruhande arashobora no kubifata nabi umugabo hariho uburyo buri professionnel abaraperi bandi basanzwe babikoramo aho usanga koko atarinze guprecisa izina ry'umuntu umugabo kandi ari karamuvuga kumva ko ari wari karavuga nibaza yuko bose ivyo babizi nibaza yuko bose babizi hama umukombozi je kuri Fabe Love we asanzwe abimenyereye wewe urugamba asanzwe arumaze mu myaka myinshi kuri mukombozi nibaza yuko nawe nyene yica rondera ubundi buhinga akoresha nawe ngira ngo yuzana ibindi cyane ngira abivanga kugira ngo icyo kintu nyene yes abakunzi ba hip hop music uyu n'umuce wa hip hop twahariye hip hop ngo tubanze tugerwane n'abantu basanzwe bakunda no mude wa hip hop then hanyuma tumuvinga gato tuje kurundi ruhande cyane ko ndagomba yibutsa ko kuno musi dufise ikiyago tuza kuyagako bica abaririmbyi b'abarundi ariko basanzwe baba mu bihugu bitandukanye bigize isi ukungene bakwiye kubyitwaramo n'icakwiye guterera kugira ngo iterambere ry'umuziki wacu ribandanye irigaragara kandi rikomera cyane gusumba DJ Kuru aratuzibana then tugaruke n'andi makuru adasanzwe kubaha kuri no munsi kwa kunzi ba Explosive bari kwadukurikirana ari mu gisagara ca Bujumbura mu ntara zo hagati z'igihugu reka subire kandi mbona amaboko yanyu hejuru kwindi ncuro ndabwire ko ndanabakunda cyane misi yose mbanishimiye kubana namwe muri kino kiganiro no munsi nababwiye ko kuri no munsi musanze muziko ku munsi wa gatatu turiko turayaga ha makuru yo hanze ha n'amakuru y'abaririmbyi b'abarundi mugabo basanzwe bataha mu gihugu cacu Burundi nk'abandi barundi benshi bagenda kurondera ubuzima bagenda gupagasa sivyo vyamye kuva na kera kuri basokuru bacu bajimanamba kurondera abaririmbyi nabo bami ari bamwe mu bantu baronka ayo opportunité yo gushobora kuvaga mu gihugu cacu Burundi bagiye kwisumamo mu bindi bihugu bagiye no kurondera kwiti ifusi hirya no hino kugira ngo barabe ko bashobora kugira ikintu binjize kuri bo bari terambere kuko uko biri kose hari iterambere rimba ubuzima bwabo haba mu buryo binjiza ubusumbu bahora binjiza ino ariko kandi ku gihugu haba aragahombe canke bari ubuhombe na canke kubafana bakunda umuntu bakunda umuziki wiwe bibabiye ko azosubira kumubona abagiye ko ugasanga umuntu yarasafana besha umufana bakunda kwitabira amakonsert yiwe ariko kakanovera ku muziki wiwe bagiye kukabura haba n'umuziki benshi muri bo barahagaritse kuririmba haba n'ababandanije kuririmba byaba bigoye usanga udashobora kubabona kuri stage ariko kandi DJ Kuru namavuga yuko Uburundi buri mu bihugu bimwe byatakaje abaririmbyi bakomakomeye muri ubwo buryo kubera baba bagiye kurondera Uburundi bwaratakaje abarinzi benshi muri ubwo buryo benshi baragenda bamaze kugenda hanze umwaka umwe imyaka ibiri ukumva yasohoye indirimbo imwe
umwaka ugira gatatu canke kane kuva raso yindi ndirimbo ugasanga za nguvu bahura bakoresha ngaha kandi nkaca nibaza rero gituma badasora indirimbo nyinshi kandi bagiye hanze kenshi usanga bagiye za Europe canke muri Amerika canke Asia ugasanga bakorera amafaranga menshi abo mafaranga menshi bakorera kubera iki badasora indirimbo kandi baba bafise uburyo kandi ubiravye na kenshi iyo bagarutse ngaha mu gihugu usanga baza barahinduye ubuzima none ikintu nca nibaza je n'igiki eske baba bakora umuziki kugira ngo baronke amafaranga canke bakora umuziki nka passion yabo kubera umuntu akora umuziki nka passion cyo baba ari naho bishitse ukaronka amafaranga menshi ugumamo naho uba wa utaronka amafaranga ugumamo ngo tumbibona mu maririmbyi benshi iyo turiko turavuga baririmbye igihugu catakaje jewe ndaza kuvugana cyane kubona iboneye n'amaso yanje kubera ko je nawe nitunganya imyaka hariho abonye mugabo je ngaha ndaza guhagarara no munsi ko baririmbye nka Yoya Jamal na cyane kuko umunsi wa mbere ngirigwiwa ko ryo kuja muri concert kubona umuririmbyi ariko araperforminga live nabonye Yoya ico genda vyibuka ari concert ndakunda kuyivuga ari concert hari abaririmbyi harimo Steven Sogo harimo Harijo harimo Yoya harimo na Orga umunsi wa mbere ndababonye mugabo kandi mu kubona Yoya namubonye nk'ikintu gikomeye na cyane nico kintu abarundi benshi bamumenye ko kuva muri generation yiwiwe kuduga shanke kuva mu mwanya wiwiwe Yoya yamye amenyekana nk'umwanditsi mwiza w'indirimbo z'akanovera mu gihugu cacu Burundi sinibaza yuko gushika kuri no mwanya ubwanditsi bwayo yaburigera buronka umundi muntu abusubiriza Yoya yamye agaragara nk'umwanditsi afisa kandi kanovera mu Kirundi yisangije yamye agaragara nk'umumelody umuntu afise amamelody meza canke afise umujya mwiza afise ukungene utumelody twiyo tuba turyoshe cane ndaza kuvuga mu baririmbyi amwe jewe ku bwanje nabonye batakaye bavuye mu gihugu bagiye mugabo kandi nkumva yuko umenga somehow bizotugora kugira turonke abandi bantu babasubiriza ndaza kugenda ku wundi baririmbyi bagira kabiri Run Story ubundi Run Story nibo bari bahagarariye mu gihugu cacu Burundi umudiho wa reggae music kandi bakawukora neza ku rugezo rwaho reggae music muri kijya gihe nibaza ko mu Burundi bishiye kuri Run Story kuri uwo mudiho wa reggae twari hejuru cane hawa no muri East Africa gushika kuri uno mwanya nta bandi bantu barigera baza basubira gusubirira Run Story muri reggae music mu vyerekeye kurapa ndaza gusubira inyuma gatoya dusubire ku mudiho wa hip hop igihe hagenda uyu manager T-Max T-Max kugenda yari umwe mu baraperi bambere mu gihugu cacu Burundi barapa neza ururimi cyane rw'Iswahili nigeze kumva indirimbo yiwe nibaza ko T-Max ari mu baraperi no banakuze numviriza kandi bakomakomeye muri hip hop twatakaje abantu benshi gushika kuri Mukombozi ahubwo gushika kuri gushika no kuri Steven Sogo mu vyakaranga cyane gushika kuri kano kandi turasubira ku rundi muririmbyi agira carrière solo Steven Sogo agira carrière nk'ya Steven Sogo bisigura ku buryo bumwe canke ubundi bijya bintu birashoboka ko navyo nyene vyoba bimwe mu bintu bitoba bivyo frena canke vyotevya iterambere ry'umuziki wacu mu gihe bano baririmbyi bagenda hanyuma bagaca batakaka particularité canke kaka no vera bari bafise kaka no bari bafise bisangije utona kura n'ahandi hantu kuko uriko rara benshi mu bagiye gushika no kuri kano kanya kuri ba Kuri Magic uribuka Kuri Magic ibintu yarashoboye kugera yari multi talented kugera yari afise yagiye kuri production yiwiwe yisa atawundi mu Kuri Magic dufise no mwanya muri production mu Burundi so hari n'undi producteur yakorera muri Bantu Boy yitwa nde yagiye kera nawe nyene yagiye kera Endomike so ndiko ndibaza eske hari n'undi muri yinji Berry Music nawe nyene urabona yuko garanti yatanguye nawe ariko aragenda boro melody
yuzuye ama melody DJ Crew ni wa muhungu aririmba utuziki turyoshe cyane mu melody ndiko nagerageza kwiyumvira muri kano kanya abarundi kazi n'abantu ariko aradukurikirana muri kino kiganiro ca Explosive maybe tuvuze abo namwe hari abandi mwibuka munakumbuye mu bari mwarigeze no kubona kuri stage canke mukumbuye kuzosubira kubabona nico gituma mu kanya baza kurushira ko n'umurongo kugira ngo tubandanye tunayaga munatwibutse ubundi muririmbyi kanaka twebwe twaba twibagiye canke mwebwe migeze ukibonera abona ariko ndavuga nabo kumburije nigeze ukibonera kuri stage bariko bara performinga bariko bararyosha ibirori canke bariko bararyosha ibintu hamaden ibintu bikaba uko vyagenze umwanya canke ibihe canke ubuzima bukatuma baja kuronderera hirya bibaye nuko muziki kumbure mu gihugu cacu utariko urariha uburyo bukwiye canke kugira ngo bashobore kubandanya bibeshaho muri kino gihugu muga bw'ivyuma baratuzana iyo nimero na DJ ko turaza kuba turiko turayaga ariko namwe nk'abakunzi ba Explosive mandanye mudutereye ivyumviro cancane mu kutubwira abaririmbyi mukumbuye mu baririmbyi bahora bari muri kino gihugu cacu aho mwigeze kwibonera abo muri kano kanya mumva mwari mipfuza kuja mu mashow yabo ma concert yabo muga bitagikunda aho mwigeze kubona muri show abagiye mwari abafana babo baraza kudushira ku murongo muga bw'ivyuma kugira ngo mushobore kuduterera ivyumviro nk'ivyo ibintu bibandanye bigenda neza DJ ku nza guhagarara ngaha kuri no munsi nicaye ikintu cokogwa kugira ngo uyu murindi w'abaririmbyi dutakaza bagiye mu bwo buryo bwo kugaba bwo kwisumamo cyangwa kurondera ubuzima ugabanuke mu gihugu cacu umurindi w'ico kintu kugira ngo ugabanuke nuko bokora ivyunguka kora benshi ugiye kubiraba mu bisanzwe iyo umurindi ariko arakora n'ubu ndagwe nk'akarorero Bifesi yaragiye aragaruka bari bazi ko azogumayo aragaruka Sadbi yaragiye aragaruka ni benshi bagiye baragaruka cawimvira ni kubera iki bagarutse uko anyuva kibaba nimba Sadbi yaragarutse bari bazi yuko azogumayo aragaruka Bifesi aragaruka n'abandi ba Dramati bakagenda bagaruka ba Fernando bagenda bakagaruka nuko bakora ibintu bakabibonamo inyungu no ngaha mu Burundi mugiye usho kubukora ikintu ukakibonamo iterambere riboneka rifadika nta cyo buza yuko uguma ngaha rero nibaza ko abo bandi peut-être muri ico gihe cabo bobo babona bakora peut-être ayo ma YouTube ntiyari bwaze ngo baronke inyungu mu ma YouTube canke babona ingene umuziki udandazwa ariko ubu abandi muri no minsi urabona yuko umuririmbyi asho gusora indirimbo zitatu ukaca umusanga yaguze imodoka mugabo bobo kerugiye kuraba nk'ijya myaka ya Steven Sogo ya myaka ya Pasi y'amatabaro yabayo yagira ngo umuririmbyi atunga imodoka ntivyari byoroshe kiba je nibaza ko ari iyo mpamvu ubuzima bwarabagora ku baririmba ico ni kimwe kandi nibaza kuganje ko ari cimviro kirashe kandi ko ari ico koko ko bano baririmbyi plus ama opportunity azoza aragwira plus bazoza barabona muri kino gihugu cacu baronka ukuntu bisumamo bafise uburyo bubinjiza amafaranga kandi menshi ubundi mu mahanga sahantu abantu amahanga arahanda uko amavuga mu Kirundi muhira hamaharyoshe ko biri kose mu mahanga umuntu aje ikindi naco kiba kuvyerekeye ama concert je n'ikindi cyumviro kera ama concert babari make cyane make ariko urabona yuko abaririmbyi baranegose bakamuha nk'ibihumbi ijana amajana abiri abahembwa menshi wasanga ari 5 umuriyoni ngira ngo barabo ba Steven Sogo baramaze kukwaguka sinibaza ko Steven Sogo yavuye mu Burundi amaze kuba yoja muri concert y'umuriyoni sinibaza yuko yarabikwiye kubera mubiri zake baba yari bwaro nk'ahantu urazi gituma ndabivuze narigeze kuja muri concert ya Steven Sogo hari muri 2013 igiye asora kwa nyogokuru ari mbeho nyinshi yarashobora kuzuza ntuzenya ijya hariya kuri abari by'akaranga ga Mise Viva yes haruzura ari wenyene yashobora kuja muri CCF akuzuza umuri yashobora kuba kandi yuzuza ku madimili cyo gihe warisha dimili bari bake 10000 20000 VIP 30000 kandi abantu bakuzura nibaza yuko nawe nyene yabibona yuko akora bigashimwa nibaza yuko si aba shobora kuba baronka nk'umuriyoni ari nka ba Big Fizo ba Steven Sogo
n'abandi bakomakomeye ariko abandi bato basanga tudesa dutuwasa tusasenga none bagwaye nka desa Amerika baba uri hinzu n'ibindi ngaha mu gisagara ukacironka konsere zitatu ku mwaka bibaza ko uparive na kuba mu gisagara DJ nibaza ko ari ibintu byisuzwa kwigenda turacako mukanta naturondere n'indirimbo y'umwe mu barinzi bahoze bari muri kino gihugu cacu bagiye gupagasa mu kurindira ko tumuza kutondekera n'ama message kugira ngo turabe ivyimviro vyanyu turabe mukumbuye turabe kumbure ejo canke hirya y'ejo turabe nabo twurondera uburyo ubucaho undi twashobora gukorana bizaba ibiganiro kugira ngo dushobore kubibanzanira muri explosive dushobore kubandanya twerekana canke duteza imbere uno muziki wacu nabaye baririmvye mukumbuye muri bano baririmvye bahora bari mu gihugu cacu Burundi ariko bagiye kurondera ubuzima hanze nimande mwifuza kandi gusubira kubona haba mu giteramo haba mu mateka baba baranditse mwege mwagiye muramenya atuma mubakunda cyane gusuma baesogo kuresha inkumi nziza ikagukundira so kuvuga menshi cyane umva musore we musore we ton musore we yes ikiyago cuno musi ngira mumaze kukibona kugira ngo tubandanye dushigikira umuziki wacu tubandanye turaba haba muri kahise ukungena abandi bari bavyifatamo kugira ngo dushobore kuba twashitse hano dushitse n'ikintu tushobora gukora ngo kugira tubandanye tuje imbere cyane twashimye kuza kuyaga kuba ari n'ivyo b'abarundi ariko batari mu gihugu cacu Burundi babandi bari mu bihugu byinshi bitandukanye nanababwiye ko muza kutwandikira mutubwira abo mukumbuye kubona mutubwira abo mwakunda haba muri babandi bakera batarose amahirwe gusubira kugaruka hariho n'abandi bo banatandukanye nabajya bahora baririmba bakagaruka aba MT number 1 aba Doje San n'abandi benshi bagiye batandukanye ba ATMJ benshi bahora bagenda bakaririmba bakagaruka bafite amahirwe ariko kandi babandi twarose umwanya wo kumviriza twakuze twumviriza babandi twakunze cyane muri kahise byaragoranye ntukibabona hano wacu ariko turiko turaraba ni kihe kintu haba kuri bo nimba ari ubutumwa twashobora kubarundikira muri kano kanya kugira ngo basubire bahaguruke tubibutse yuko mu gihugu cacu tugihokonesa canke tugishima tukizi akamaro bamaze nico bakoze kugira ngo no muziki wacu bigeze hano hantu haba muri kuno kuntu twagiye turabivuga duce hirya no hino ko abana baririmbyi benshi muri bo baba bafise akanovera bisangije canke ibara ry'umuziki wabo bafise ukungene bisa mu butandukane bwabo umwe wese tugasanga afise akantu yisangije yes DJ Kuru hariho abantu benshi nkuko turiko turabivuga twatakaje mu Burundi mu karere k'umuziki muri entertainment muri rusange kubera gusa twavuze mu muziki mugabe umuziki ugizwe n'ibintu byinshi ugizwe na production ugizwe na promotion twaratakaje maybe n'aba managers n'ibindi byinshi bitandukanye nibaza muri kano kanya nifuza yuko mu kanya tuza kugaruka tuyaga ni gute hari yabari ni yahe ntererano nakahe gacumu k'ubumwe boshobora guterera mu iterambere ry'uno muziki wacu ego baragiye bari ngaha barabonye tere barabizi baraza aho basize batoyi babo barazi urugamba bagwanye ni gute bo bandanya gukomeza ugo rugamba na cyane ko ndi mu bantu bemera ko umuntu kugira amare ico yamaze akwiye kubaho yiyumvira iyo yavuye akabaho kubwa batoyi biwe akabaho kubw'igihugu ciwe kugira ngo agire ikintu kanaka ashoboye guterera no kongereza mu iterambere hari watwandikiye ngo hello Buja TV ndi Nadine ngaha mu Gihosha Nadine yambu cyane turabakunda natwe turagukunda cyane kandi mwaberewe merci beaucoup hama umuririmbyi nakuze numviriza niyo ya harimo hamwe na MT number 1 aririmba neza cyane afise inyandiko nziza cyane naho abantu bazirengagiza hama ku nyandiko ya yoya uzomwaba mu generation y'ubu ndabona ari D1 azomusubirira kuko arandika neza cyane hama nubasaba ko mwoma akadimbo ka MT number 1 wamukoze turaza kubikora kugira ngo tubandanye turyoherwana namwe DJ Kuru Nadine mu Gihosha ngo umuntu yo kwababa yoya kubwiwe yo bari D1 birashoboka bivanye na analyse yiwe birashoboka kubera D1 nawe n'umwanditsi aho namwemereye ko ari umwanditsi gihe yasohora album yasohoye album indirimbo 12 zose vema zari zikunzwe umuntu asohora album indirimbo zose zigakundwa abazi kwandika yes hari undi muntu yatwandikiye ngo bonsoir Cubaba na DJ Kuru ndi NGP ndakumbuye Steven Sogo yaririmba bien sana
ahubwo mutubwira amakuru yibiwe. Steven Sogo iyo asanzwe ari mu mahanga aho yagiye kuronderera, asanzwe ari umuririmbyi, yagiye hariya akaba amaze ibihe binini novuga imyisi myinshi atagenda arasohora indirimbo, ariko Son yarerekanye ko afite ikindi gihugu gishasha agiye kuzotuzanira. Nibaza yuko yes hello yabu murameze neza mtama? Tumeze neza. Musanze mutakuye muherereye he? Yitwa Olivier. Olivier. Twakuherereye gabanya televiziyo yawe kugira twumvikane neza. Igabanyuke duherereye ku Mutanga. Yes, Kurikirana nuwahe muririmbyi mu baririmbyi ba kera canke mu baririmbyi bahora baririmba mu butaka bw'u Burundi birashika baja mu mahanga ukumbuye kubona canke wakunda cane gusumba abandi? Yari Big Farious. Yari umufana wanje cyane gose. Inde? Big Farious. Canke niwe wari umufana wiwe? Big Farious yari umufana wawe? Yari umufana wawe? Yari umufana wiwe. Jeni baza yuko na Fizo tugiye kumushira muri uno mugwi w'abaririmbyi bahora bari mu Burundi hama baja kuba mu mahanga. Turacarindiriye gatoyi nk'umwaka umwe ni wahera tuzoja tumushiramwe muri ino list. Oya. Ubu Fizo sinibaza ko aragera kujamo na cyane cyane kuri we yaradusavye amakuru ya Steven Sogo. Mu minsi yeze twarabivuze ko inkuru za Steven Sogo aheruka gupostinga kandi soon y'indirimbo ariko aravuza ikembe yuko azoyisohora. Ku mudurumbe yambaye impuzu z'akaranga ubona ko atigeze atakaranga Steven Sogo. So nibaza ko ahari yarahinduye. No mu minsi yeze yarigeze gupostinga yuko dukwiye kuza turibuka abaririmbyi bavuye kuri nosi y'abazima, kandi barabikoze ba Christian Savi n'abandi bose barabikora, baraja ku mpanda gushiraho amashugwe ku ntatemwa z'abaririmbyi ba Nick David, ba Sosokei, ba Miss Erika, Christophe Matata, Bobo hamwe na niyo mungere. Nivyo ni ibintu nk'ivyo tuba turiko turagerageza gukora kugira ngo tubandanye duteza imbere umuziki wacu. Yes, mwiriwe. Murameze neza? Ego turameze neza. DJ Kluni sawa shakala kabum. Boom selector watagwanye. Arakumva. Ni sawa. Urinde utwakuyiherereye hehe? Utwakuyiherereye he? Urinde witwa gute? Kwa Chibayo Ivana. Yes, Ivana. Bavuye mu Burundi batagikorera umuziki wabo mu Burundi. Ninde ukumbuye cyane gusubira kubona uwo guhamagirwe yo gusubira kumubona kuri stage ariko araperforminga wogenda uri? Ego. Ivana. Ukumbuye kubona nde kuri stage cyangwa ukumbuye gusubira guhura nande? Ninde yakuryohera cyane muri icyo gihe? Yewe ndakubona Tunamati. Inde? Tunamati Bebikira. Bebikira aracyari ngaha. Jeni waza yuko ushize kuri Buja TV munyene ntiwari watanguranye natwe? Ntiwari watanguranye natwe mu kiganiro? Mu kiganiro? Twari kumwe kuva mu ntango ga Ivana. Mukombozi. Yes, Ivana, ikibazo canje kivuga ngo nuwahe muririmbyi atakiba mu Burundi babandi bitwa ba diaspora bagiye kuba hanze ukumbuye muri bajya baririmbyi bahora baririmbira ngaha mbwa bagiye? Ivana yamaze kunyerera, bazo kuza kugaruka utwandikire wamaze gutahura ikibazo cyangwa udutelefone. Iyo nimero muri ko murabona marashaka kutwandikira kuri WhatsApp, marashaka no kudutelefona, tuko turagaruka kuri bano baririmbyi bigeze ko bakorera umuziki mu gihugu cacu Burundi kugira ngo tubandanye twinovora akanovera ku muziki wabo. Hama kuri iki kintu Steven Sogo yatumye yavuze ko ari tariki 2 Novembre ni munyonyo. Buri mwaka ko mwaka utashe yuko ariho bazokwama bibuka aba baririmbyi bose ba Bobo, ba Alfred Nkundabanu, abandi bose bitari. Mwiriwe bagize. Murameze neza? Halo? Kuri rero yarakeneye kumva amakuru ya Steven Sogo, ndibaza ko yayaronse. Steven Sogo vuba kandi adufite igowa gishasha. Yes, hello.
Halo? Yambu papa wanje uramize neza? Ishiga wangine sio yewe baba. Yes. Halo? Muri bande mutwakuye muherereye he? Yamaze kunyerera. Hello Buja TV. Courage ku rugamba murimwo. Merci beaucoup, merci. Hama hariho Balozi One City, One Family, hariho Kakabone. Kakabone wagoze kutwibutsa kweli. Kakabone yari umuri. Nuyo nuzenya. Yes, hello. Misawa. Turashima Imana. Namwe murameze neza? Meze neza. Muri bande mutwakuye muherereye he? Amishari kumutanga. Turiko turayaga kuvyerekeye abarinzi bahora baririmba mu Burundi mbwa bagiye hanze kurondera ubuzima batagikora n'umuziki canke banakora rimwe. Wewe ninde wari ukunda umuziki we cyane cyangwa ukumbuye wifuza kusubira kubona kandi? Ni ndega papa wanje. Turiko turakumva. Umuntu nkunda n'impunzi. Ndega basha. Umuntu nkumbuye ni Chancho Miss yaritavye umuremyi yaravuye mu baro mu isi. Yes, Chancho Miss yaravuye mu isi. Turiko turavuga mu bantu batashe canke bavuye mu mubiri. Tuko turavuga mu bakiri bazima uko mukanya turaza kugaruka ukungine bakwiye kuvyifatamo nico bakwiye gukora kugira ngo umuziki wandanye utera imbere baterere mu iterambere ry'umuziki ariko turiko turavuga kuri bagiye basanzwe bari mu bihugu vyo hanze ni bande mukumbuye kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Cuba Bahama uyo Balozi wamumenye? Yego. Hello? Yes, hello. Sawa. Turashima Imana namwe murameze neza? Ni kuri televiziyo kuri Buja. Yego wahashitse ehera abadugije n'ikiganzo urakibona. Turamukanye. Ndababona. Yego ikiyago cacu wacumvise wagitahuye. Dene Silva. Ndashaka mushire indirimbo ya Kes. Yandega papa. Kes Don. Ya Kes Don naco bitwaye ariko ikiyago cacu cavuga ngo nuwahe muririmbyi muri bajye baririmbyi bahora baririmbira mu Burundi bagiye muri diaspora urabona ko benshi muri bo bahagaritse umuziki batagikora ariko bari bafise umuziki uryoshe ninde ukumbuye canke ninde wakunda cane gusumba muri bo? T-Max Ego Mwanajeshi Kamili. Mwanajeshi Kamili. Ego hari indirimbo ya T-Max waruzi muri zya ndirimbo yari yararirimbye? Ati DJ Kurunga alikabikora neza. Bwana macho mia naona watu wananiangalia sijui wangapi wananiingia na sijui wangapi wananizia atuka macho mia warayikunda cyane urankumbuje ndirimbo ona macho mia kwa bakunzi ba T-Max na wapiga moja na ongeza 10-0 bakunzi ba T-Max mwandanye munezerwa na kino kiganiro cino musi. Yes, hello. Hello. Mwiriwe papa wanje. Mwiriwe. Murameze neza? Ego. Muri bande mutwakuye muherereye he? Ni Odrike mu Mabanda Makamba. Imakamba. Hari abaririmbyi benshi twigeze kuba dufise mu Burundi baraja kuronderera ubuzima mu mahanga. Ego 90 cyenda mukunda cyane. Iyo bakunda cyane. Ego. Indirimbo ya 90 wibuka wakunze cyane yavuga gute? Hari yaheruka gusohora yitwa Hiti. Ntaco yaducishiriza ko turiko turakumva. Uraducishiriza ko turiko turakumva. Kuri Bujati ndayibuka. Sinayibuka. Gerageza. Basi gerageza ziriya za kera zozongera warazumvise cyane. Ziriya za kera. Za nkagwa gasore. Kuga mugenzi wanje ntifara garutse kuyibitishaje muteza sana maguru kuitugu ngenda munoro zose muwikinira uruvu kakunude mugenda mamitimeta twitwarira tuze kwibera igiheta. Here we go. Dagu shaka zopfa nakurose kukusumba imyaka
mu makora yose bari mu mayaga bakunda yatsinze bakunda yaga amavuta bataze na koka baridoga ngo kasaka yoga sawa bro big up sana msaza thank you so much sawa nakubali uranyoheye usuye kunyibutsa hip hop. This is 90 Beach. Yes, mu ndirimbo nyinshi 90 yagiye arakora zagiye zirakora ku mitima y'abantu, ariko kandi congratulations kuri 90 numwe mu baririmbyi bagerageza vraiment Imana ko bagerageza gusohora imiziki nubwo baba ari hariya murahirutse kwibona ko yamye atuzanira ibikorwa nubwo harahize igihe gito arabandanya akorana n'abaririmbyi bo ngaha aranose indirimbo shasha igiye gusohoka bari kumwe na Eyo Easy umutama w'ubuki izoza soon and very soon nibaza yuko izo bari indirimbo iryoshe cyane. Yes, ano message nariko ndasoma ivuga ngo hello Buja TV courage ku rugamba muri Muhama hariho Barozi One City One Family Kakabone Pasya Matabaro Sugar Zep K One City One Family and so on. Nibaza yuko uyu muntu ibintu z'umuzika yizi haro nundi twibagiye Uncle Crazy genda ushaka nuzugaruke oya nuza ariko DJ ko uyu muntu yagize no commentaire nibaza ko ari umuntu afise kuba zikahise cyane ku muziki w'u Burundi kuko uri kuraraba n'amazina ataginze n'amazina atamenyerewe n'abantu yana precisa exactement abo bantu aha imigwi baririmba arabazi cyane arabazi. Big up and blessings, thank you so much brother man kutwereka kuri dukurikirana yanditse n'undi yitwa Pascal muri yitwa du centre abo vipi mzee urameze neza gabanya televiziyo yawe papa wanje gabanya televiziyo yawe kugira ndakumve neza. Yes, yanditse ngo bonsoir Cubaba ni MC King Msaza Muyinga. Yes, blessings MC King Msaza numwemsakazi cyane gose nibarabe abarwiza tunga bategure show y'aba legend bose bagiye hanze bategure show yabo baze mu gihugu hariho ikindi kintu byofasha kabisa yaga. Thank you so much MC Msaza urakoze cyane nibaza ko ari cyubiro ciza umunsi hotegurwa show y'abantu baba diaspora. Yes, hello Sawa. Yego ni sawa cyane muri aho. Yes. Muri bande mutwakuye muherereye he? Ndi Joanna. Ubahe Jo? Joanna Nkabamba. Igitega. Abantu b'Igitega muri aho murameze neza mukoro n'amaboko duhoberane. Nishatanya kubera Joanna subwambira duhamagaye. Banda ingehwa cyane Joanna. Bonsoir Buja TV. Ndi Esther akinanira nashaka ndabasabe. Okay, hey Buja TV ndi Esther Hamayoya is my favorite singer cause tuva hamwe kandi ndamukumbiye pe. Mpore ku nkumbu. Yari umunyamuyinga directement tubona ko umunyamuyinga wiwabo. So abantu bari bakunda iyo nta kundi mandanye mwihangana. Hari indirimbo aherutse kuduha. Yes, hello murameze neza umusaza? Ni kuri Buja TV kabisa wahashitse washika kubirenge. Hama rero jana kabisa yaranyemeza mutaha 90 bana yaranyemeza kabisa 90 yari umuntu wawe 90 biraboneka ko mwamukunda mugari umunsi 90 yoshika mu Burundi agakora concert agakora yo kuzuza stade cyane gose yamina ya kabisa. Indirimbo ya 90 wakunda cyane gusumba izindi yari yitwa gute papa wanje? Yitwa indirimbo ya 90 wakunda cyane gusumba izindi? Agizimana kukoresha mugobore nyamufasha kumatendera ndabesha muri general
beat gumifrena ndakserera nkenera karibu muri muriko murandyohera cane ariko murayaga n'uwitwa ego Kare Ugambadora Capital umwami w'ishamba na cyane original umwana w'ishamba umwami w'ishamba kandi mwana DJ Prince Imana iguhezagire papa wanje ugo mutaho ego ugira umugoroba mwiza thank you so much basubije inyuma asubije kunkumbuza Nantif myizi ya muziki wiwe ndi muri bake bashoboye kugira igikorwa cyo kujya nafana Uncle Crazy abakobwa benshi bubu n'ababeshi baduhuma amaso bakaducisha amaraso ese ukuntu batubeshya nibyo bitandukanye baba yes uranda yamutandukira kuri iyo nimero turiko tuributsanya bano baririmbyi b'igihugu cacu bataba mu gihugu muri kano kanya kugira ngo kumbure muri kano kanya uno musikino kiganiro ca explosive kiriko kiraca ikibiriraho ku rubuga rwa YouTube kugira ngo benshi muri bo ndi sur certain ko baza gufata kano kanya bakirabe ha mu mpera za kino kiganiro ca kuri kano kanya ashaka gufata kanya bakumva ko bakunzi b'umuziki wakumbuye bakumva yuko amazina yabo tukiyaho konesa canke tukiyaho ikibanza kinini. Allo yes allo Yambu papa Yambu yes yamaze kunyerera DJ kuri mu kanya gato mu kurindira andi maperi tuzakwakira nibaza yuko twobanza tugafasha nk'indi minota 5 canke irenga gato yo ku hirya no hino inyifato bano baririmbye bari hanze bakwiye kugira ngo umuziki w'u Burundi bagire ikintu baterereye. Ubundi iyo umuntu umwe muri societe ateye imbere kuguruka amaso haba mu vyiyumviro kuko muri kano kanya iyo bari mu mahanga baturusha ibintu byinshi baramaze kugira amandi ma experience akanyoni katagurutse nimba katabona iyo bweze iyo akandi kagurutse nako kaca kabona iyo bweze barabonye iyo bweze kumbure kubera babaye ako kanyoni kagurutse bafite ibintu byinshi boterera mu muziki haba muri experience haba muri mu buryo haba mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Niyo nyifato nyamukuru abo baririmbyi yo bari bakwiye gukora kugira ngo bakwiye kwifata inyifato bakwiye kugira ngo uno muziki wacu bagira ikintu baterereye mu iterambere ryabo. Je nibaza yuko kwanza icyambere nimba bo barahagaritse kuririmba bakwiye gushigikira abandi basize ngaha ku rugamba ko nimba waraciye mu kintu ugihevye yes abaswari bavuga ngo kistafu abandi bantu uraba donke ugumuba ubahereza amafaranga cyane ukabashingira ibikorwa byabo hama bakibasha nabo bagerageze ku mwaka minimum barasora zibiri kubera basohoye indirimbo urashoye kuba wihariye mu mahanga hazogera igihe wibuka ushaka gutaha bavuga ngo amahanga arahanda utashe ugataha ufise izindi kandi indirimbo urashoye gusohora indirimbo imwe igakishusha za zindi zose zaho ndabwo nk'akaruriro Lulu yaragiye hanze amara y'imyaka hafi ndi yagarutse asohora indirimbo zibiri acavyura za zindi zose kandi hari amaze guhitinga ba T-Max ba Satubi n'abandi Farias uko nyene yamaze imyaka 5 mugabo yaguma arungika kamwe hama abantu arasubira kandi arabikora ndiyo nibaza yuko boza baribuka kuririmba imirimo mu basi ko uburyo barabufise kandi ubu hanze hari abapolitike dufise kuri The Magic hariya dufise Endo Mike dufise n'abandi benshi banyanyuzi bashaka kubitura hama bakabakora izo ndirimbo ku mafaranga make batagiye kuri baba politike bahariya bazimvye bakorera ku masaha. Ndaza kuvuga kuri ico kintu na cyane ico kintu hereje ko cuko bakwiye gukora umuziki ubwa mbere niko karorero keza bakwiye gutanga kuri ino generation ubwabo nibaza yuko bakwiye kudaheba umuziki cyane kuko yo bari sinzi ko navuga ngo ni nderombi yo bari igicapo akaruriro kabi bariko baratanga kuri zino generation zuko umenga uno muziki bawinjiyemo nko kubindira kubuzima umunsi umwe uzobatwengera hama bamara kubatwengera bagaca babuheba
bagaca bawiheba alors que ari ikintu cyategereza gukorwa ubwa mbere nk'abantu bazi agaciro n'intererano uwo muziki ufise muri societe cyane yes allo murameze neza papa wanje yego turashima Imana n'abantu bakeyi muri abantu bakeyi gashaka kushimira bakeyi urashaka gushimira benshi mugenzi wanje reka dushima abashoboka abadashoboka ntitubashimira nagiye numva abantu bavuga ngo turashimira Imana n'abantu bakeyi ubushatse kuvuga bahembega hajya abo bantu icambere yandi urashobora gushimira aho uri ukararaba ndashimiye kwanda mwebwe merci beaucoup naho bakeyi ko tugiyemo numvise ngewe yego hewe twariko turayaga ku baririmbyi tugeze kuba dufise mu Burundi baragenda gupagasa hanze wowe ninde wakunda cyane ninde ukumbuye ninde nk'ubishitsa kaza woryoherwa kuja mu giteramo ciwe ngandi gasha urugamika Kidumu Ego Kidumu nubwo ahoraza mu gihugu cacu Burundi last time yarakoze concert mu kwa gatandatu yarakoze concert mu Kinama ngira ntiwabimenye wari kumuronka kandi yarafashe umwanya ukwiriye kandi hari ku buntu kwinjira nta mahera yari kararihisha mvuko mwene nahombye warahombye cyane gose kubutabonye Kidumu atanga kanovera kaza ndirimbo ziwiwe mu muziki w'ikibiriraho ubundi yari kwahimbaza imyaka 50 y'amavuko yes Kidumu warubizi ko ashikana imyaka 50 Ego narayibonye ku marezo sosio waramuhombye kweli yamuhombye cyane uwo munsi VIP yari mu Kinama icyo ndashaka kubabwira tubwire papa nanda ndabasaba indirimbo nshashiraho nabonye yitwa Basokuru yashyize musafi muri ducishirizaho nakarimbo karyoshe n'ukuri kande ga papa wanje kande yashyize musafi Justin Musafi yego turaziraba twasanga ifise amasanamu ameze neza turayicisha yuko tuza kuyibaha kuri Bujati kuri kwa Mungu wamudufashije namwe murakoze cyane gusaba iyo ndirimbo ari wanditse ngo moi c'est ingénieur François je vous suis 5 sur 5 mais il y a pas moyen de parler aussi en français ou en swahili nibaza yuko ndabisigurira gute mu kirundi kandi nibaza yuko ikiganiro cacu ca explosive kiri mu kirundi kipindi hiki tunakifanya kwa kirundi jameni wavuga jameni haja iki kipindi ni cha kirundi alafu siku zingine patakuwa vingine vipindi vya Kiswahili au vya Kifaransa au vya Kiingereza kwa sasa hiki kipindi ni cha kirundi yarakoze concert Kinama ni lugha tunaongea ariko parfois dufise kama tuna wageni ambao wanaongea Kiswahili tunaweza tukafanya kipindi cha Kiswahili lakini kipindi hiki ni kirundi tu mzee uyu muntu ariko aradukurikirana avuye mwazo ko ari mu sinzi igihugu arimo cyo mu mahanga yatubonye avuga ko biko yamuryohera ariko kandi atari karatwumva yihangane ibindi biganiro bizoza kame biri mu rurimi mushobora kumva. Hello Buja TV ni Viateur from Rugazi Bubanza ndipfuza umuririmbyi Perhaps yaririmbanye na Sosokey indirimbo itawaje kikosa pesa itawaje edagia na mani na manzila Tanzania bariko baratwibutsa kahise ni ibintu biryoshe cyane. Perhaps arahari aracahari kandi azi minsi imbere azoshingira ngo azosora ikorwa igishasha arashaka gusa ngo yaracitse intege ibyo byose ko bibona abamubwiza mu Burundi arahari kandi aracahari. Hello yambu yes hello Buja TV hello Perhaps aracahari gusa kuva Sosokey yitavye Muremyi yaciye amera nk'ucitse intege yaza yuko ivyamukomerekeje urabona ko ufise umuvukanyi hama akitaba Imana biwe mwahora mukora ibintu muvyumva kumwe
haragera igihe kuri bamwe birabaca intege cyane. Rest in peace kuri Sosoke n'abakunzi biwe tubanaye twihangana. Hanyuma perhaps nko bakubwiye ari hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nibaza ko nawe nyene nihagera igihe azosubira gukora ibikorwa byiza. Turacasigaza akanya gato nk'iminota 2 yo kwakira abatumire abantu batwakura canke abantu batwandikira mu message banyuma cyo turangiza ikiganiro ca Explosive. Muri kano kantu ariko turayaga vyerekeye abaririmbyi batakiba mu gihugu cy'u Burundi nico bakwiye gukora kugira ngo uno muziki wacu ubandanye utera imbere. Kubwanje barakwiye kuvyivangamo, barakwiye kutabita, barakwiye kutabireka, barakwiye kudastaffinga nko DJ Kuri ariko aravuga ngo bamanika amaboko kuko agacumu kumwe kabo, intererano yabo irakenewe cyane. Nkuko turiko turabona abantu benshi bagaruka mu Burundi bakubaka amazu, bakubaka amasoko, bakubaka iki, turakeneye n'abandi bantu bagaruka. Baba je muranibaza ikintu kimwe harabahora bibaza yuko abaririmbyi badafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Urabona wewe umaze guca akanoti kawe ukagaca ukaryoha, ukeneye kuryoherwa, uza gukenera umuziki. Wicaye ahantu kuri plage uza gukenera kuja muri karaoke canke kuja ahantu mu DJ kuvuga izi ndirimbo ukunda uzizi Kirundi. Umva wa muririmbyi aba yafashije kugira ngo nawe za stress zawe zigabanuke. Rero nibaza yuko umuziki nikirumara mu buzima bwa misi yose cyuba cyane gose. Ku baririmbyi bacu ubutumwa bwa nyuma kamisaje kanyuma twubaha baririmbyi bacu badukurikirana bari mu bihugu byo hanze, usubira mu haguruke ngiri cyo muterere ha mu gukora ibikorwa hano mu gushigikira abariko barakora kugira ngo uburundi n'abarundi babandanye batera imbere. Bijya mwaciyemo ayo mastrago mwaciyemo nimwemere ko hari abandi bayacamo. Yes, thank you so much ku bakunzi ba Explosive, murakoze cyane kuri mwese mwadukurikiranye. Sinigera nibagira gushimira aba batwandikiye ama message kuri iyo numero n'abadutelefone badutereye ivyiyumviro byinshi bigiye bitandukanye muri mu bihugu byinshi bigize isi. Mudukurikirana kuri Buja TV icyo cacu, muri benshi mukunda kino kiganiro cacu ca Explosive, aho twatwiko turaca hirya no hino ibintu bidasanzwe cyangwa amakuru adasanzwe ariko aravuga muri entertainment muri rusangi. Papa wanje DJ Kuru wakoze cyane kuri kano kanya twamaraye muri kino kiganiro. Wakoze cyo baba, wakoze nawe, twakoze ikiganiro ciza. Hama ndashimira abakunzi ba Explosive with the reach of vibe. DJ Kuru watagwan things are going boom shakalaka boom. Ndabashimiye mwese kuba mwakurikiye Buja TV, muragahora mukurikirana Buja TV, muraba Buja TV kuri imboneshakure yacu Buja TV. Hama mubandanye mukurikira muraba Buja TV, ibiganiro byinshi ni byiza biza gukurikira imiziki. Hama yes, my name is Q Baba, the son of the living God, Mr. Ndabwira ko ndi umugabo nyamugabo, sindi nk'abagabo bugabo bugarukira ku munwa gusa kandi bitari mu mitima mu bikorwa no mu byumviro byabo. Ko yaje nkunda ukuri, nkakunda abantu bose bavugisha ukuri, nkongera nkakunda abakunzi ba Explosive. Tuba turi kumwe kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11 gushika isaha 4 y'ijoro, turiko turaca hirya no hino amakuru adasanzwe abari ko aravugwa muri entertainment. Ku bantu mwese mwadukurikiranye mwari kumwe natwe mukunda kino kiganiro mukabitwereka, mugira aho mubahwe, mugira amahoro n'amahonda, mugira umugwiza, mugire ivyona n'ivyonona, mugira Imana ivyivangemo ibintu byanyu, amahoro n'umunezero bitahe iwanyu. Dusubira ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro, ndanabwira ko ku munsi w'ejo dufise umutumire, dufise abatumire kandi bazasanzwe, muzo muri ngaho kugira ngo dushobore kuyaga nabo. Ciao, see ya.